Bonjour mwaramutse, good morning canke habari za asubuhi mwebwe mwese muriko mukurikirana K9 TV ni Michopo local comedy the best wana wa country from Burundi kugira ngo ntibahave banyitiranya namwe murazi ko nsanzwe ndi umurundi rero no munsi ni special mwebwe mwama muvuga ngo mufise ama stress mwebwe mwama muvuga ngo ntimwigera munezerwa ntimwigera mutwenga numusi wanyu kugira ngo mushobore kugira gute mushobore gutwenga muri kumwe na Michopo local comedy nibaza ko namanda banezera imisi yose ariko rero uno munsi ni special idasanzwe hama rero nagomba menyeshe ko mwebwe mwese muri ko mudukurikirana uno munsi muza gutwenga nk'aba bakobwa usanga bavuga ngo bafise ama stress ugasanga uwo munsi afise stress ngo yahebanye n'umukunzi wiwe canke ngo uwo munsi ngo biriwe bashwana uno munsi rero biraza kurangira nk'akarorero umukobwa araho yamara stress imisi yose ico gero byari byagenze gute n'umukobwa murazi ko abakobwa muri no minsi vraiment ku bintu by'inkunda ni soble usanga nyene birenze cyane aho rero usanga ibintu by'inkunda umenga byamaze kuba nka deal umenga nakazi umuntu atari mu rukundo umenga nta kintu kimwe yokora why manze murondera amafaranga babahungu umwe abasigaye urukundo ni hanyuma nta ngorane umaze kuronka amafaranga byose birizana nta kibazo ariko uwo muhungu yarasanzwe kunene n'uwo mukobwa akabaronka udufaranga duke umukobwa nawe urazi ko muri no misi wewe ufise agafaranga ashaka ubumeze gute shaka asha nta ngorane muragira gute murajana ko nta kibazo muhiri wabo ingerero barashitse mw'abantu we umuhungu kubera ko ntiyarazi nyene ibintu by'indimi umukobwa nawe yarasanzwe yarize niko gushika abavyeyi bibereye ngaho byabinye ngo gusa ni yari presentation comme tel oya byari nyene byabindi bisanzwe kuja kuramukanya cya ikiniki ariko rero umupera araho murazi ko abapapa kuntu basanzwe babimereye abari yicariye akaguru ku kandi muri sala mu mama ari karategura utuntu n'utundi niho rero yashika wa mukobwa ati bienvenue umuhungu arashika nababwiye ko igifaransa ni cyari kirenga vraiment bari mwigi igifaransa kugira ngo bize biraborohera rero kubera ko atarazi igifaransa cyane umupapa aratangura aravuga aramuramutsa amuramukije mu gifaransa ka bonjour vraiment koko yarakazi nibaza ko nubwo utaba warigeze uca ku ishure aka bonjour vraiment mutegereza ko bukazi niho rero yashika atangura rero kuvuga igifaransa wa muhungu atanguye kumubwira ati Ketina c'est ton copain ou pas wa munga atangura kumva ibintu nyene bitaza ntibize buya rero niho mu nyuma yashika aricara aramubwira ngo none ngo kuriki ngo atavuga ngo iki ni niho nyamukobwa yacegera wa muhunga ati erga rabuvuge narambwira turazuguje ko tagi Faransa buya rero mu kwandika ama message yandikira rero uwo mukobwa yaca ku mugenzi wiwe agaca amugira translate cyangwa traduction agaca arungika wakama yibaza ati buya rero umuhungu ku gifaransa ni mubi karabaye umuhungu yasohotse atani jambo narimwe avuze niko gushika umuhungu nyene acagenda arifiriye buya rero nyamu papati Ketina pourquoi tu es en train de faire ça ibyo uri kuragira nibiki umuntu wazanye ngaha ninde naramugira ati c'est un simple ami ni ibintu bisanzwe iki papa bitahure ukunuko aba papa nabo urazi ko kenshi y'abagogwa babwiye ati ntahurira ibi bintu vraiment cha bitahura nta kibazo umuhungu aragenda niko gushikashitse ari ukunuko amara maje mu miryango wanyu ni kibazo cy'igifaransa wagize nta kindi umuhungu atoya mwebwe mwansuzuguye iki niki nimfitiye n'amafaranga wa aya buryo umukobwa byahavuye bigenda gute bavanye nico rero nari ndiko ndababwira ati ukaba rero ufise stress kanaka canke iki niki egera K9 TV ahasigaye ubandanye ugira gute witwengera buryo rero haro n'abantu usanga ari abapapa nibutse rero ukuntu abapapa bo muri iyo misi heze bahora bagenda kuresha babanyene biyambariye ibishati bigangi nk'ibi by'iwanje yiyambariye ni gipentro kenshi bavyitanga ibitruwa kare canke ikiriki ariko ubunye basike bajya kurindiri ubu ntaco bapfa n'abatayeri kenshi nihora umva abantu bavuga amaterme ngo none we ngufise cyo mupfa rumutayeri kubera iki impuzu ni gangi uciyemo imiyaga ni hamwe ho bahaje nk'igihuhusi nka kime gikunda kuza muri za Amerika za hehe wocu usanga kikuguruye burya rero akagenda bakitora ibifunguruzo byinshi ariko je mfise dukeye nta nizo nazanye kwanza no munsi akitora akagenda niko gushika do haro rero systeme abahungu bo muri no minsi basike baca bagira ngo abakera bo navyo bagira abakera we yarashika nyira akaguma yatenye isura nyene irifiriye ukavuga ati je ndarindiriye yate ariko rero probleme bagira bagenda bapanze niyashika nza guca mvuga ukunza guca aho uba wihenze kuko niyashika wewe akaza kwishura ivyo utarukeneye byose bica kuba biza kuba bicitse burya ragashika ni sawa ni sawa nta bya bindi byo kuvuga ngo mutuye hehe ngo muamwikota iyihe ngo mbe mwiza yashika rivuga wana
cenda gukunda kweri navya umva ntavya ibintu byo kwirirwa ngarashisha hirya no hino c'est pourquoi rero usanga muri no misi inkundo umva tap biranyaruka cyane mugabo wewe yaba yari umutima amenye aho yaba afise mugenzi we yita nk'umugarde ko canke umubogari yasigaye hajya acunze umutekano arindiriye ko mujaba kubitwa indobo bace bagenda bajanye wasanga nyene rero ari ibintu bitesa ugasanga nyene umukobwa yibereye ngaha aratuje nyene n'abantu wasanga muri iyo misi nyene baguma bimereye nkuko bitandukanye no muri no misi aho usanga ho umukobwa yana azari serie ni simu aramanza kareka no kukwitaho c'est pourquoi rero uzosanga ko muri no misi ibintu usanga nyene ari so sana. Okay, hama rero ugasanga nk'umuntu atunze telefone nta kamaro imumariye. Telefone yaguzwe ibihumbi byinshi cyane bya bihumbi umuntu atoshobora no guharura mu ntoki mugabo ugasanga gute ushobora kugura mega limite z'ukwezi mugabo ukabutaraba kina NTTV why ugasanga urukura ibintu by'ubusutwa iki niki hagarika uzura ibintu bigezwe nk'ubu ugasanga hari umuntu akubwira ati jewe football ndayifana wamubaza mu kibuga hatangura abakinyi bangahe ngo ni 10 Guardia gacha mukuramo ucimbwira gute ko umuntu akurikira football wamubaza amakuru agezweho muri no misi nayahe ngo Messi muri Paris Saint-Germain kibagira ko Cristiano Ronaldo aza yishikiye mu mugwi wa mureze Manchester United abantu rugasanga barakurikirana ibintu mugabo iriya desinformation usanga nyene zibacika ugasanga nk'ubu nk'akarorero bariko baramubaza ati burya rero harasohose filme nshasha agatangura kwiyumvira ibintu bya Rocky ni Casa de Papel nkaho ni muzi vraiment ko yari yaranasohose rero muze murabaje kugira ngo na KNTV kugira ngo mubane hafi hasigaye muze muraronka ama information yose akwiye twongera tuninezerererwa ariko rero naye nababwiye ati kino kiganiro mwacakiriye gute ukuntu kusindabona ama feedback yanyu kugira ngo tubandanye canke duhagarike ikiganiro ni ciwanje ari ciwanyu nibaza ko ivyo nagira bibanezera namwe binezereye namwe babiranezereye ngize ibintu bitabaneze mu ncamo vuga ati micopo wana hagarikira ngaho no musi wadukuse blague zimeze bien ariko ryari wari watubaniye rero komsa nkuko tugazoca tugira gute tubandanya ibintu bimeze neza cyane big up sana.